uno munsi ni umunsi mukuru w'akanyamuneza hano mu ntara ya Bururi, cyane cyane ku bagumyabanga. Ni umunsi mukuru w'akanyamuneza kuko igihe kirageze, ubu turi ku gihe. Hariho abavuga bati turageze mu gihe cyo guhitamwo, ubu harageze rero ku gihe. Kubona twakoraniye ngaha nuko tuje kugira ngo tube tuributsanya igihugu cyacu icarico n'ingene gikwiye kubungwabungwa n'ingene gikwiye gutwagwa. Twahuriye ngaha kugira ngo tubwirane twese ko twasozereye bya biganiro twatangura mu 2016, twese abarundi atanumwe akumiriwe. Twaje ngaha kugira ngo tubone ico tumaze, tubone ingufu zacu, tubone yuko abenegihugu uno munsi ari bo nkingi y'ubutegetsi ubwo ari bwo bwose. Uburundi rero burageze ku gihe, kandi amategeko yose agenga amahanga ariyo yose agendera ku gihe. Iyo igihe kivuze ibigezweho n'amategeko agenga ibihe byari bihasanzwe arahinduka kugira ngo ajane n'ibihe. Si mu Burundi gusa rero, si mu Burundi gusa amategeko ajana n'ibihe, n'ibihugu byose byo ku isi kuva kera na rindi. Kera twari dufise amategeko twahanahana ajanye n'itunganywa ry'intwaro mu Burundi. Hakaba intwaro ya cami, uko vyari biri kose hariho ingene umwami atogwa. Umwami amaze gutogwa yaba ari umwubahwa akomeye cyane. Hariho ingene inzego zari zitunganirije mu gihugu. Abakera bari bazi yuko umwami agirwa n'abagabo, bari bazi yuko ategereza kugira amuserukira mu ntara. Novuga yuko hariho amategeko. Tureke mu Burundi gusa, no mu bindi bihugu dufatiye ku bitabo by'ijambo ry'Imana, dufate ihanga ry'Abanyisirayeli. Abanyisirayeli bari bagorewe mu gihugu ca Misiri, bacugwa bufuni na buhoro. Hanyuma Imana irabarokora icishije ku ndongozi yabo Musa. Bakigenda bagira ku itegeko yuko bagiye mu gihugu c'isezerano, barajabuka ikiyaga gitukura, Imana irakibajabutsa. Bashitse hakurya batangura nabo kwitunganya, kwipanga ingene babandanya urugendo. Mugabo iyo ihanga ritagira amategeko rigira akajagari. Ico gihe bose kuko bari bazi ko itegeko baritora ku Mana, na Musa baratanguye bamugarariza, bavuga bati none wayo mategeko yakura he? Ku Imana natwe itatubwira ibwira we gusa. Abasomyi babiri barazi yuko namushikiwe n'umuvugizi wiwe Aroni nawe nyene bose baramugararije, bavuga bati Imana nabo nibabwire. Novuga akajagari kari gatanguye muri iryo hanga ry'Abanyisirayeli. Imana ikirabona ko hageze kwibaha amategeko. Amategeko yaje haba hageze. Imana ikibaha amabwirizwa 10 ngenderwako. Ajye mabwirizwa 10 niryo bwirizwa shingiro rya mbere ryabayeho aho ihanga ritegereza kuyagenderako. Ibwirizwa shingiro rero yarajye mabwirizwa 10,
hanyuma rero ayandi mabwirizwa avuye kuri iryo bwirizwa shingiro murayazi musomye mu gusubira mu vyagezwe. Ivyo nivyo vyerekana yuko amabwirizwa 10 y'Imana hari bwirizwa shingiro, hanyuma haca haraza rero amabwirizwa yo kuyashira mu ngiro ari ajya musanga mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe. Novuga yuko rero hari hageze bari mu gihe cy'akajagari, basanga ntibashobora kubandanya urugendo rwo gushika i Kanahani batagira amategeko. Imana yari yabibonye. Natwebwe rero mu Burundi, iri hanga twebwe abarundi turi ni hanga ritegereza kugira amategeko ngenderwako kugira ngo tuve mu kajagari. Iyo twari muri bibihe tukaja mu bindi, n'amategeko ategereza guhinduka. Ntihagire rero uzobahenda ngo ntiharagera yuko ibwirizwa shingiro mu Burundi rihinduka kugira ngo tuje mu ibwirizwa shingiro rishasha, kuko ibihe vyaheze vyaramaze kuha ibindi, ubu tugeze mu bihe bishasha. Abavuga bati ntiharagera, murababwira igihe hari hageze hari ryari, murababaza. Bajya babwira ngo ntiharagera, nabari baramenyereye kuduhomeka ko amategeko y'ivyaduka avuye mu bo tutazi. Uno munsi twakoraniye ngaha turabaza tuti mbega none turi mu biki? Uno munsi hariho abantu babona yuko tudakwiye gutora ibwirizwa shingiro, twebwe abene gihugu. Muga muraza baribo ni babandi baza gufutanya Burundi cyari igihugu cifashe. Nkuko nabivuze, kera Burundi bwari bwifashe, hanyuma abazungu baraza, baje basanga Burundi buragoye gutwara kuko cyari igihugu kitagira akajagari, cyari igihugu gifise ubutegetsi, gifise abene gihugu bagikunda bakigwanira. Kandi murazi yuko babanje kugwanya Abadagi, basanze ari igihugu cifashe, bati none tuzogisambura gute? Niho baca batangura kwiga ingene bazogisambura. Uno munsi babonye turiko turiyubaka, babona bati bagira basubire kwiyubaka kumwe bari bari kera, ntituzosubira kubacura bufuni na buhoro. Ico gihe baciye babona ko ico boherako ari ukwica umutware w'Uburundi Sebarundi. Muribuka Abadagi bariko bagwana n'Abarundi, Abadagi baciye barondera Mwezi Gisabo ngo bamwice. Aho hose kugira ngo barabe ingene bosambura Uburundi babucure bufuni na buhoro. Baragwana, Mwezi Gisabo yari afise ingabo, Abarundi bari abantu bazi kwigwanira. Hanyuma mugabo haratera igihe ingufu ziragabanuka, ariko babonye yuko umwami yohava yicwa, harabaye intwari bavuga bati hako umwami apfa reka tumwigure. Haca harabaho Bihome. Inongira ngo ni kure nk'abanyamuramvya barazi Bihome uwo ari we, kuko Bihome yaciye yambara impuzu z'umwami, yambara impuzu za Mwezi, aca agenda guhura n'abazungu bari baje kwica Mwezi, baca baramwica, baca baja mu minsi mikuru bazi ngo barishe umwami. Murumva ingene mu Burundi hamwe intwari. Barabandanije, umwami kubera yari atari yapfuye, Abarundi bagumye bose bahagaze ku mwami, bati none tuzobigenza gute? Niho baca barondera ingene badusambura, natwe badusambura mu miryango. Bazana ikimoko bakagayisha Serugo, bakamukubita ari gusa imbere y'abana kugira ntasubire kuronka ijambo mu muryango. Gutyo umuryango ubu urasambutse. Babonye rero badusambaguye, niho baca batangura kurutandukanya mu moko. Ugasanga bari abajiji babaciyemwo Abahutu n'Abatutsi, abari Abashubi bakabacamwo Abahutu n'Abatutsi, kandi bose bari bamutse ku muntu umwe. Hanyuma Uburundi dusubiranamwo twari bene mugabo umwe kubera abo bagateranya. Mbere jewe mvuga yuko bari ba Shetani. Shetani yaraduteye kuko ntivyumvikana ingene bose rimwe
abantu bavuga ururimi rumwe bashobora guhinduka bakaba amoko. Turamaze gutohoza hose, nta bwoko butagira ururimi kandi nta rurimi rutagira ubwoko buruvuga. Iyo rero turiko turabaza mu Burundi buhageze ko twiyubaka, tubaza tuti none ubwoko buvuga ururimi rw'ikirundi bwitwa ngwiki? Dusanga ari ubwoko bw'abarundi nibo bavuga ikirundi. Twebwe twose rimwe ko tuvuga ururimi rumwe. Baca umugani mu kirundi ngo umwana avuga ururimi yose. Tuvuga ikirundi twose rimwe. Mugabo bakavantara baraje baducamwe imice kugira ngo dusambure igihugu cyacu bashobore kuducura bufuni na buhoro. Erega abantu biyunze nta muntu numwe, nta mwasi numwe ashobora kubacamwo. Ico gihe baraducemwe imice turasubiranamwo. None ubu harageze ko twitunganya kuko abo bazungu twarabahinyuye. Abakoroni twarabahinyuye ko arabaza kudusambura. Ndetse abarundi babibonye kare. Kuko mu kugwanira intayo kwikukira ntibaharuranyemwe abahutu n'abatutsi. Uno munsi abariko baranka yuko twitorera ibwirizwa shingiro ni babandi bagwanya yuko abarundi bishira bakizara mu 1961 igihe bagandagura umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ico gihe ishirahamwe mpuzamakungu ryaremeje yuko ibihugu byose byo muri Afrika bitegereza kwikukira. Ariko abakoroni iryo jambo ntibashaka kuryumva. Mu Burundi rutanguye kuvuga ngo tugira twikukire, tukagwanira kwikukira, turongowe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Abakoroni baciye barondera abarundi b'abahemu. Abo barundi b'abahemu baca bagirira umugambwe witwa PDC. Baja muri uwo mugambwe kugira ube umugambwe w'abahemu bakorera abakoroni. Abo barundi b'abahemu rero nibo barerekeye abakoroni kugira bice umuganwa Rudoviko Rwagasore. Abo barundi b'abahemu barabandanije gukorana n'abakoroni gushikaho abakoranye n'umuganwa Rudoviko Rwagasore bose abagandagura. Abanyuma murazi ko bahereje kuri ba Pierre Ngendandumwe. Guhera ico gihe abakoroni baca bashira ku butegetsi intwaro zizokora ivyo babatumye. Nico gituma mu Burundi twaciye tuja mu ntwaro zijyanisha. Ukaza wumva ngaha ngo umunyabururi ngo ntiyumvikana n'umunyamuramvya, ngo umuhutu ntiyumvikana n'umututsi. Tuja mu njyane tubitumwe n'uwo mukoroni atuma abarundi b'abahemu. Haraje abatware b'abahemu aho bumva yuko aho kunywanisha, aho gutunganiriza abarundi bakora amohe y'abakoroni. Ico gihe twaragiye mu maguma atagira uko avuga, abarundi baricwa abandi barangazwa. Duhigana turi bene wacu twese tuvukana turi abarundi twese, kubera hatari ubutegetsi bunywanisha, hari ubutegetsi buvuga buti hari umwana mwiza n'umwana mubi. Mu 1991 niho twatangura kwikubita agashi. Twikubisa agashi tugira ibiganiro. Ivyo biganiro vy'abarundi ndazi ko atakomine bitaciyemwo, nta shuri na rimwe bitaciyemwo. Naje nari nkiri ku ntebe y'ishure, hanyuma baraza kudutunganiriza ibiganiro. Ikibazo cari mbega izi njyane ziva kuki, twozivamwo gute? Twaragize ibiganiro, ivyo biganiro vyadushikanye ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ndazi yuko abanyababa mu myaka n'abandusha imyaka ngaha nta numwe atagiye muri ivyo biganiro twita Colloque de l'Unité Nationale. Twabazanya ingene twova muri izo njyana abarundi twama turimwo na ntaryo, kandi hose twasanze abakoroni bamwe batujyanisha. Mugabo hakaba abarundi b'abahemu baca bakorana n'abakoroni. Abo bakoroni babashira ku ntwaro kugira bagire igikenye bashobore kuducanishamwo bikunde. Ivyo abarundi twaramaze kubibona. Niho twagira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, twigira inama ko kuva ubu Uburundi bugiye gutwagwa
twese atawarya wangura atamwana n'ikinono turiyemeza ko tutazosubira gusubiranamwo. Ariko bukeye kabiri kubera abarundi b'abahemu baciye basubira kuduteranya. Muravyibuka ivyabaye mu 91 duhejeje kwitorera ubumwe bw'abarundi. Abo bakoroni baca basubira bagatuma b'abarundi b'abahemu batisubira mu bacanishemwo. Ariko naho nyene ntibabishoboye, twarabandanije ya masezerano y'ubumwe bw'abarundi acavyara ibwirizwa shingiro mu 1992. Abarundi dusubira gusidukana n'iyonka turagitorera twebwe nyene. Turitoye turahimbagwa tuzi yuko mu Burundi hagiye gushinga imizi intwaro ya demokrasi. Dutako mbere duca turitorera n'inzego. Haraba inzego zatowe na twebwe abene gihugu. Mugabo babahemu nyene baguma bakorana n'abakoroni. Ntibwakeye kabiri kubera abo bakoroni ntibigera bemera yuko ishaka ry'abene gihugu b'abarundi rishobora gutwara Uburundi. Bama bashaka ibintu baduhomekako kugira ngo ntiduze dupfe duteye imbere. Hanyuma rero abo bakoroni niho bosha b'abarundi b'abahemu batembagaza ubutegetsi bica indongozi zose twari twitoreye. Uko babigize 31 bakica umuganwa Rudoviko Rwagasore nabo bari bafatanije mu rugamba rwo kurondera kwikukira ku Burundi, niko babigize mu kwica nyene icubahiro Ndadaye Melchior n'abari bamufashije kugira ngo Uburundi bwogorore, twubake Uburundi atamwana n'ikinono, Uburundi buzira amacakubiri, Uburundi burimo demokrasi. Mugabo abo bahemu baciye basubira bakora munda Uburundi dusubira mu marira. Ico gihe ijuru ryadukorokeyeko. Nimwibuke bene wacu mu 1993 ingene twaciye dusubiranamwo. Ivyo vyose bavyerekana ko atareta mvyeyi bihari, kuko nta muvyeyi yobwira abana biwe ati ni mucanemwo. Leta hari leta mvyeyi nta mwana n'ikinono. Ico gihe abarundi twarasubiranyemwo, mugabo duhava turasubira tubikubita agashi, turabona ko ari abarundi b'abahemu bariko baraducanishamwo. Mu mugambwe CNDD-FDD murazi ko twaciye duhurira hamwe twese turiyamiriza ayo macakubiri, turiyamiriza abo bategetsi bashaka imisi yose gutwara babanje gucanishamwo abene gihugu. Babonye rero abarundi twahagaze twese twavuze tuti turase ntiduzosubira gutwagwa n'intwaro z'ivyomekerano. Babakoroni nyene baciye bavuga bati ingo abanyepolitike ndabereke ivyo dufondafonda kugira ngo Uburundi abene gihugu baze bame batwagwa n'ivyo twebwe nyene twafondafonze. Ico gihe abanyepolitike baciye baja muri ayo makungu bakurayo amasezerano yarusha. Murazokumviriza uno munsi uzokumva bose abanyepolitike b'abahemu bariko baririmba amasezerano yarusha, muga ntibijya baririmba amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kandi ari yavuye mu biganiro by'abarundi bidakumiriye n'umwe. Ivyo bintu ninde yovyumva? Ingene haza amasezerano yavuye mu mahanga akaza aruta amasezerano y'abarundi bonyene bisezeraniye. Iyo tutagira Imana tukaba twibuka itariki 5 z'ukwa kabiri umwaka wari wo wose, amasezerano y'Abarundi tuba twayibagiye kera. Iyo tutigirira iryo darapo ry'ubumwe bw'abarundi, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi tuba twarayibagiye, kuko murabona ko n'ubu baguma bafise akarezareza ko gushaka kutwibagiza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Murazokumviriza ntibarigera babaza bati mbega iryo bwirizwa shingiro rishasha ryafatiye ku ngingo ziri mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Umenga ubumwe bw'abarundi abarundi twisezeraniye amasezerano yacu menga ntacavuze. Kanatsinda turazi ko abakoroni ntibigera bemera yuko abarundi twitunganiriza kazoza. Igihe rero twamara guhagarara amagabo abagumya banga twese twarahagaze neza, hanyuma turaza rero gushira mu ngiro ivyari bihambaye ku barundi vyankenerwa vyategereza kuja mu ngiro kugira ngo Burundi twogorore.
amasezerano y'Arusha yaje rero adufasha kugira ngo tuve mu magume twari turimwo kugira twinjire mu ntwaro nziza mu Burundi bwiza butwagwa na demokrasi, Uburundi bushobora gutera imbere. Ico gihe amasezerano y'Arusha yaradufasha kugira ngo haboneke inzego z'umutekano zitazosubira gusenyura ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu, kuko ico gihe abenegihugu baritoreye inzego zijejwe umutekano zari kuzikingira, ziba arizo zica zitembagaza ubutegetsi zigandagura n'abarongozi bari batowe n'abenegihugu. Mu masezerano y'Arusha rero twavuga tuti kuva uno munsi ntihazasubire amakudeta mu Burundi. Niho rero twaca tujako twese abarundi turubaka inzego z'umutekano, igisoda n'igipolisi vyizewe na bose. Uno munsi birahimbaye kubona twifitiye abapolisi, twifitiye abasoda bizewe n'abenegihugu. Kera wumva imodoka y'igisodije abenegihugu bakiruka bagahunga ngo nabaje kubarasa. Mugu uno munsi bayumvise ahubwo baja kwibarabara kubasaba bati twunguruze. Birahimbaye uno munsi usanze abapolisi iyo umwenegihugu agize ingorane yiruka ati dutabare, mugakera ntivyaruko. Noneho twaraye tunabibonye mu mwaka wa 2015 babahemu nyene baragarutse kugira basenyure inzego zitorewe n'abenegihugu bari batumwe n'abakoroni. Nico gituma bibataye kuwa amazi baciye baruhukira mu bakoroni, n'ubu niyo bibereye. Uno munsi abakoroni bariko bavuga ngo ntidutore ibwirizwa shingiro, ngo ahubwo nitugende ngo mu bakoroni ngo kugira ibiganiro, ngo tuze tuzana amasezerano tuza guhomeka ku Barundi. Indongozi za CNDD-FDD n'indongozi z'igihugu zaravyase, tuvuga tuti twebwe Abarundi twigirira ibiganiro vyacu. Aha rero naho bazovuga ngo iki nta masezerano tuzosubira kwemera ava mu mahanga baza kuyomeka kwa Barundi. Ingorane z'Abarundi turazizi, twebwe Abarundi turazizi ingorane dufise, kandi ni twebwe tuzozitorera umuti. Nta munyamahanga azoza kutwubakira Burundi. Aba bahemu nabo ko bahisemwo gukorana n'abakoroni, bashaka bazoza igito gitabwa iwabo tubakire. Niba bashaka kwigumira mu bakoroni baragumayo. Ndetse noneho twasanze benshi muri bo bafise ubwene gihugu bw'abakoroni. Murabibuka barabatware ngaha bari twari tuzi ngo twaratoye tuzi ngo nabantu arabahemu. Muribuka abantu bitwa Barufikiri, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, yahejeje guhemuka aruke mu Bubirigi, aca dusanga afise ubwene gihugu bw'Ububirigi n'Umubirigi ubu. Yari yatumwe n'Ububirigi kuza gusambura Burundi, bimutaye kuwa amazi yaruhukiye mu Bubirigi, ubu yitwa Umubirigi. Uwatwara inama nshinga amateka Pio ntavyo hanyuma muramwibuka. Yarahemutse acaromoka, ubu ari mu Bubirigi, afise ubwene bw'igihugu bw'Ububirigi, yitwa Umubirigi. Murumva yuko abarongozi b'abahemu bazokwa baduhemukira imyaka yose. Uno munsi rero abo nibo bariko baravuga ngo n'Abarundi b'umutima, ngo kirazira ko twitorera ibwirizwa shingiro ngo atari bo batuzaniye amasezerano yabo. Ivyo batozotuzanira turazi ko ari ivyo abakoroni nabo twarabiyamirije. Uno munsi amasezerano y'Arusha dushikanye gutsimbataza intwaro ya demokrasi. Kuva mu 2005 twariko turisanasana. Murazi ko twatanguye ikiringo c'ifata kibanza mu 2005 gushika mu 2010. Hajya twariko turagerageza ngo turabe ko Abarundi bashoboye kugira demokrasi. Hanyuma dusanga ni vyiza. Niho rero twatangura kwitorera umukuru w'igihugu mu 2010. Muga mwarabonye ko mu 2015 babakoroni nyene baciye batuma Abarundi babahemu bati demokrasi giritsimba gitare mu Burundi genda muyihungabanye. Mugabo ubu vyarabataye kuwa amaze uko abagumya banga cane n'Abarundi b'umutima twarahagaze twese, iyo kudeta yarananiranye. Amasezerano y'Arusha yaraje kudufasha kugira ngo
twisanasane dusubize hamwe kugira twiyubakire uburundi bwacu. None ni murabo uno munsi birahimbaye. Uno munsi ntitukironderana mu bahutu n'abatutsi, twese dusenyera ku mugozi umwe. Uno munsi umunyamuramvya n'umunyabururi n'abavukanyi. Kera baravuga ngo Bururi ngo n'izindi ntara. Uno munsi hari Bururi, Muramvya, Rutana, Gitega, Kirundo, Ruyigi, Cankuzo. Ubu intara zose abene gihugu bazirimwo bose n'abavukanyi barangana. Murumva yuko tugeze kure. Amasezerano Arusha yaraje kudufasha kugira tuve mu ntambara vy'ukuri dusanura ivyasambutse, twasanura imitima. Uno munsi turiko turasubiza hamwe na wa mugu kumenya ukuri no kurekuriranira uri ku kivi, kandi abene gihugu nibo nyene bariko barashaka kuvuga ukuri kugira ngo tuvavanure n'akahise kabi, ahubwo akahise kabi kadufashe kubaka kazoza. Rero twarasarasanye imitima yacu, turasanura n'ivyasambutse. Uno munsi twarahejeje gusanura ivyasambutse. Uburundi rero bwaramaze kogorora, bwaramaze kogorora. Nico gituma uyu munsi twakoraniye hamwe kugira ngo tugire insemo nshasha, tugire intambwe nshasha y'iterambere mu gihugu. Ntidushobora rero kubaka igihugu gishasha twubakira ku mategeko yashaje. No mwijambo ry'Imana barabivuze bati ntiwofata impuzu nshasha ngo uyishireko ikiremo gishaje, kuko ca kiremo gica gitabuka. Ntiwofata umubindi ushaje ngo ushiremwo umuvinyu ukibiragira, kuko wa mubindi ushaje ucumeneka. None ivyiza tugira twubakire Burundi, barundi bene wacu, tuvyubakire ku mategeko ashaje cyangwa tuvyubakire ku mategeko mashasha? Ibwirizwa shingiro rishasha tuzoritora? Tuzoritora? Igikumu ni hehe? Tuvyumvikane rero ivyo. Murumva ubu rero tugira dutangura intambwe nshasha. Intambwe nshasha iraba Burundi buri imbere mu iterambere. Tugira buce turitora rero ibyo bwirizwa shingiro rizogenga kazoza kacu. Ubu abakoroni nababwiye ko badashaka yuko twitorera kazoza kacu. Baratuma n'abarundi babahwemu kugira ngo babahubishe. Rero ubu duhejeje bijya biganiro, leta y'u Burundi yaratororokanije ingingo zose twese abene gihugu twavuze zoshobora gutuma Burundi bwogorora. Leta y'u Burundi yaragirishije ibiganiro aha aturi muri komine Songa, ndabizi. Iragirisha ibiganiro muri Matana, iragirisha ibiganiro muri Rutovu, iragirisha ibiganiro muri Bururi. Leta y'u Burundi yaragirishije ibiganiro mu ntara zose z'igihugu. Bamwe bose rero baravuze agahaze, baravuga bati dukwiye gutora amategeko mashasha agenga twebwe abarundi. Baranavuga n'ingingo zoja muri ayo mategeko. Ibwirizwa shingiro nagira ndababwire ni ihwaniro rya za ngingo zose abene gihugu twasaba ko zoja mu mategeko agenga Burundi. Reka rero mvuge yuko ibwirizwa shingiro niyo masezerano ya twebwe abarundi avuye muri vya biganiro twagira. Ayo masezerano rero ingingo zayo zihurikiye muri iryo bwirizwa shingiro rishasha buca twitorera. Ariko rero twarabonye yuko hari habahemu mugabo kubera demokarasi. Leta y'u Burundi yaravuze iti ndababajije ikibazo ngico ni mucige, tugira ibiganiro turaciga ico kibazo, turatora inyishu. Muga leta ikivuga iti kuya turi mu ntwaro ya demokarasi, reka duhe ijambo n'abahemu bamwe bazoguma bakorera ku mohe y'abakoroni, nabo baze bagira ico bavuze.
nico gituma iryo bwirizwa shingiro uteza kuritora. Nakunyabanga mube maso nimukomereyo, dufise intwari ku rugamba zihambaye, mu buseruko mu burengeri buraruko, no mu bumanuko inkona irarara. Mugambwe wacu ihagarare kurakomereyo, kanatsinda ufise imigambi yo kukurata, abanyamahanga n'abasibaye barihenda, kandi Burundi inkona irarara. Tuzoshiririza barabesha, tuzobashiririza bajyanye canke bemere, tuzobashiririza bakavuze wa wundi ngo urameye tuharame, nanumaze duhagarara imbere tuzogahinya.